okay sawa avuze ko atamwanya afise sawa nta kibazo mureke nashaka tuganire duhuze turi kumwe kutubonana ariko ubukwa vyanse ubu ngira nzomwironderera hasi hejuru hamico nzokora rigenda kizi kuko ujya n'umugabo wanje twaranditswe mu mategeko ujya ariko nibaze ko atahantu na hamwe bamuzi Rumuniga Najahondi chandi paratura chanigira chop 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 manhot kumajambo ndiyemera ngo turi kapo kumbe maweri viteri chaye muri kapo agasaho kaje ko kuda gatera ibyago gatera ibyago it's so cool baby no gufata no gutera cool baby enough food is enough food baby bega nikukushaka kunyishisha tujede yes baby you so cool unatisha queen no Nela pom tisha bro bayita yo indirimbo ni sawa none yaragera yebwo wabunyorere gwako no gufata no ku ndarusha naruje handi I'm choking yose umeze neza rero safi sana narendusha mama we wana ntazi gutanga ariko ndakurusha twiha amanota wowe ufise combien sur 10 en tout cas je nakurusha wowe ufise combien sur 10 Jeo nka 9 sur 10 nanye ufise 12 sur 10 Sikwa nabi kurusha ndamwe n'indirimbo yako yaraba mbe ndakubaje handi avant ko dutangura ikiganiro je ndashaka kumenya wewe abakobwa ukunda oh no avant yico kibazo urafise uri en couple urafise umushushu donc urafise umusheri wewe kandi ntubesha ndamufise tugisha ukuri ndakubesha ndamufise kandi ndamukunda sana vuga wow so ukunda abakobwa bameze gute none je nkunda abakobwa bataja muri regle yes uwo uzomukura ukunda abana bafite imyaka 9 bazobeje mu tubana ivyo birabaho none nta mukobwa ataja muri regle sindisutwa nta mukobwa n'umwe ataja muri regle ndabizi uri n'abakobwa bose urabazi twico nzi co umukobwa wese akomeye araja muri regle na mutoya wawe nta wuzi kwajayo ari ukuntu abantu basaba amahera ya context nta mane bazigure antuka uko biri kose je ndafise umukunzi ndamukunda hanyuma kandi nukuri ndakunda umukobwa ataja muri regle sinopfa ndamukunze none yumva tworonka umwana gute hageze andireka kunshanga reka kungira urumva numva n'ubwenge buri ko murazungura ukuri kunyishura ibiki andi nikigeuge nibiyashu bikurusha okay dutangure ikiganiro karibu bite sawa muramura kumenya yego karibu murambara kubona ushobora kubikirira ko kandi sanze mwenga mu kiganiro nta kibazo hari ndabakeneye uyu jewe nari nkeneye wewe nyene yandi yego karibu sana sohoke tugire gute tutureke kene ko tuje hanze bona kumenga twokwicara hanyene tukaganira hanyene hariho kamera turi mu kiganiro kamera irikira dukamera kandi tugiranye kuri kamera nta kibazo je nta kibazo mfise ubwo nuje kudufungisha aho bigeze numva umenga yuko twofuma babishika habona tukaganira byakome hari nateye inda twicaye tuganire uraza ku none ni turabandanya ikiganiro cyane sanga nateye inda uratera inda n'abantu utazi damaraba ngahi hanze bataba polisi bahari cyangwe wewe uje wenyine gwe oya nukuri ntugira ubwoba ndi jenyene wiyumva amahoro ntugira ubwoba cameraman yavuze bashaka kamera mwerekane kwanza umuntu aje kuturaba ingo shikira muwe nutinya kamera abandi binjiye turi mu kiganiro baca basubise ni sawa meze neza ndaho bukebuke kweki bukebuke birashika mugabo ushikiye mu kiganiro ntiwava uvuga bampe mikro atubise yego natubise byoba byiza kurusha ni sawa rero yego ni sawa ndaho meze neza ndaho bukebuke sinovuga ko ari cyane kubera iki
antuka wewe nyene urabizi urazira fois passé twarigeze kuganira indwi yose iraheze ikintu nagusavye kugira ngo nkorere jusqu'à maintenant nta kintu nakimwe urigera umpinyishu yaco ubu rero mvuze ati reka nze kwironderera aho hantu kugira ngo mbone ico kintu noba nkeneye ko nshoboye kukironka ubu rero mvuze ati reka nze nironderere aho hantu mukora kugira ngo mbone ikirukuri canke kitari ukuri ndakibona ariko ndakibonera n'amaso yiwanje wewe twavugana ibijanye n'urya mukobwa ni jewe nyene kandi naje nakurungikiye narya amafoto bon urabona ko ifoto birashikana dise no urabona ko oya sinari interesse antu okay sini bo kwanza umeze neza basi utuze gaje nari najugumye nanje for me natuje gira amahoro ntiwumva ubwoba tuza kuko naje muri jewe ndumva yuko ntuje kubera ubu ndinze ngene waje vraiment birashika pardon mungirira ikigongo wangirira ikiganiro ni kabutura oyo urihangana nta na kimwe ntaco bitwaye barayi ntiboneka sawa yes ariko ndagira ikiganiro ikabutura gusa no musi bibaye ngombwa tugenda uko bon muri make rero ikiganiro kirahindutse yari generi bayejeho bakunzi ba Steve nkuko bumeze uyu n'umumama umengo n'umumama we afise umugabo aheruka no kugira etat civil mu kirundi bayita gute etat civil no ubugeni bwo muri rero no kubaka biciye mu mategeko ego waruzi kubesha yaranyeretse ifoto kandi ndibaza ajya amafoto ntabaho amafoto yo kwifundura kujya ntabaho turaza kuyabereka uyu mama la fois passée haheze imisi ngahe hajye indwi iraheze ndekonye kwe indwi iraheze rero umuntu agera kwega intambara ni wa mukobwa muhora mubona kuri Steve ujya wundi Queen nk'ubu ndakunda indirimbo ya Fizo yitwa Matako ijya ndirimbo Matako umujyi umunyenga gumako ijya ndirimbo ndayemera byasaze jako kuri ayo mazi y'abashushe ya Rusengo kugira ngaho gusa cyane hari akantu yaririmbye ngo subiramo kuri ayo mazi y'abashushe ya Rusengo urumva ko niko bafashe yibira ni kuvuga ko jewe umumama yarandondeye kuri WhatsApp aciye kuri nimero iri mu biganiro bya Steve ndibaza rero aratwitura ikibazo yuko ariko byiza nta kuntu wavyisubiriramo kujya wabimbwiye nta ngorane nibisanzwe atuka vyagenze gute wewe kurwa urumva jewe kugira ngo ndinde ndabarondera narabonye ikiganiro cange cyo kuri televiziyo yanyu ya Steve mbona ikiganiro bakoragiranira n'umufasha wanje twande numvise yitwa Queen umufasha wawe yitwa George nitwa George Shimirimana nkaba sanzwe ndi umurundi ndi n'umusitade mba mu gisagara cya Bujumbura nishimiye kuza muri ACTV ku nshuro ya mbere kandi nanabyishimiye cyane ego kumwe n'undi muhungu yitwa umugenzi wiwe ya okay ariko ndavye ikiganiro bagiraniye muri jewe sinumvise yuko muri jewe numva yuko bimpumurije ndavye kungene yaguma mufata amukorako mukwega yo mana yanje no kuririmba ndabona aranaririmba muri jewe urumva rero nk'umufasha kazi wiwe maze kubona ibintu nkabiga duheruka kuja mu mategeko urafuwa bien sûr n'ubu wafuje nyitorera umuhebe tuzi oya no muhebe umufasha wanje hama bajya abantu mfise uzocobarera keze ko bana wapi gumana n'umuntu wawe nigikunda nigishoboka rero niyo mpamvu naje kugira ngo ndondere uwo mukobwa kugira twicare tuganire ampe inkuru y'imvaho ambwire ko hari ikintu boba bafitaniye entre yiwe n'umufasha wanje kubera ivyo ubu biragoye abana bo muri iki gihe b'abakobwa abana si coroshe wangu coroshe by the way kugira tugende neza tugende bien jo kibimbwira bona arafatiriye gato nakazi sinari bwabikore kandi ujya mukobwa kwinari mu bibazo ari mu examen kandi ari mu mwaka wa nyuma urumva arafatiriwe muri make kandi urasi ibintu nari kuvugana nayo kuri telefone
abakunzi ba STV byagenze uku uwo munsi hari mu gitondo je mengo nari ndyamye mbona nimeho nshasha indondeye niza amarori umuco witara guys birangoye twa George nagufata no kuyo jina nibiki okay byatanguye ukundi baza bite uraho burakomeye meze neza. By the way je nari mvyutse mbona audio shasha ko nimeho nshasha imbwira ibi bikurikira. Bite uraho burakomeye meze neza, nizere ko muba mumeze neza, hama muratubabarira ko ratubandikiye kuko ntimutuzi, ariko twebwe twashoboye gukura inimero yanyu kuri ASTV bivanye n'ikiganiro twabonye gica kuri televiziyo yanyu. Jewe nashaka kumenya ujya mukobwa yagize kijya kiganiro. Muri make twashatse kubumvisha aho byatanguriye ibintu. Je maze kuronka iyo message nararindiriye ko ujya Queen yoza kugira ngo tubivugane, ntarasubira gukora kuva kijya gihe. Niyo mpamvu ata feedback naguhaye. None ko wishikiye tubimarize base. Mimi ina shida. None ushaka tugire gute for you? Je ikintu nkeneye muri jewe nshaka kujya mukobwa kugira ngo duhure tubonane twicare tuganire kuko ndafise ibiri mu mutima wanje nkeneye kumubaza kugira kanyishura. Kugira nanje nicare ntuje numve yuko mfise amahoro, numve kumenga umugabo wanje ndamufise ndumwe. Atawundi muntu numva yuko yombangikanya nawe. Naba mama kumbe murafuha nkuko. Ariko kijya cyana ni cyiza kijya. Mboga wanje nkuke. Ujya mudemu na warakazi. Tukana vabonye nawe ntacabaye. Nkubitazwa n'ubundi kugira ubwoba ntegerezwa kurondeza hakiri kare. Haje baguca umugani mu Kirundi iti impene imeze kurenga imirambi ukayireka ikagenda usigara wabira nkayo. Rero ntegezwa kwigarurira hafi. Umurundi kazi rero. Bien sûr que oui. Kazafuha. Ya. Ebana umwe mubi. Dufate basi tumuhamagare kuri telefone tuvugane nawe kugira ngo ibintu bihere. Noryoherwa cyane. Kandi no gushimira unkore ico gikorwa. Ariko ngomba kumenya feedback niyaza bivuga ko atagihari. Uraza kubitahura fasina. Ndabitahura. Niyavuga naho ko hari ikintu uza kuvifata mu gute. Ntuhavuge ndo nkubise. Oya sindagukubita. Je singwana. Ujya kumurondera umumerere na. Vraiment je sindi umwana mubi singwana. Uza kubimbwira. Wemera be wa kabiri. Oya ndabiraba ndaraba ingene biza kugenda. Tumuhamagare mba dufise ubuyinite nga kuri ni grey uragoye mukobwa kazi ka. Alo? We ati rero ari Ariela. Ariela uramuzi wewe? Inde? Ariela. Oya, wowe ni. Oya arakwara kukubaza gusa. Bo antuka avuga ko ari umugabo n'umugore wa George. Sasa ari kuri STV haturi live mu kiganiro ngo natamu. Sasa njomana ake. Ngogo mu mutwara umugabo. Andi nimba hamagara amasawa no kuza kwa ngomba tamutwara umugabo gusa santilaliye kwa. Sasa tugire gute. Ngire bishoboka yoza tukaganira ati nimva amahoro ntanakibi. Ngo ingo muvugane uramurira déplacer. Nangorane. Ngo ingo muvugane ngo muvugane. Andi kuna chaplagiza hivyo uno va muri no sina muda papa namwanya afite kandi apana kuhamagara abantu amasawa bw'ibimeze gutyo andi kandi sivyi. None gashaho. Erega yafushe. Andi. None ngo wewe ikeki. Mimi? Wewe ikeki iki no hari iki? Andi deka sha wewe umuntu ari mu bibazo ukatangura kumusesa no ni keki kinyene nanaki. Tugire gute sasa? Okay sawa. Avuze ko atamwanya afise. Sawa nta kibazo mureke. Nashaka tuganire duhuze turi kumwe tubonana ariko ubukwa vyanse. Ubu ngira nzomwironderera hasi hejuru. Ha mico nzokora nije ndakizi. Kuko ugena umugabo wanje
twaranditswe mu mategeko urya ariko nibaze ko atahantu na hamwe bamuzi ariko jewe ndazwe ubu rero ebana mubwiragire hasi ntagire hejuru kuri wewe rero ukeka ko yoba ariko aragendana ebana je ndabizi ndisi kuko hatwe prive tumwe nza ndabona no muri telefone yiwe y'umugabo wanje bagiranira ama message ingene bavugana ukabona nyene ko hari iki ego ndabona ko bafitaniye relation imwe nini ikomeye ubu rero ngira ndamwironderere hasi hejuru hamico nzokora nije ndakizi icyo mbona je twokora ifoke jewe ndamurondera sivyo yego numukozi wacu ariko uko biri kose nigikunda ntigishoboka maze kuzomurondera tumuvugisha mureki ariko ubu ebana je ngira ndagiye ico nzokora nije ndakizi ku mugabo wawe nuko nta kindi novuga kandi ndenzeko aho ndahejeje kandi ndagiye usigara amahoro nturadusezera yo pardon ukuri wagize neza ko mu mwanya wawe kandi wakoze no kumutelefona reka tumuronde umviriza tuza reka tumuronde icyo kintu cyo kumurondera kandi ntaco nkene kandi kumva nta nico nkene gusura kandi kumva amatwi yanje kuko wagerageje kumurondera ni wamurondeye yakubwiye ngo iki base hakazogira ikibanzo cyo ndakubwiye ntigikunda ntigishoboka ugiye kuvyikorera ubu ngiye kuvyikorera hama je nyene ndavyihereze nta bindi kandi merci cyane wakoze kungamburukira umwana mwiza merci kandi ndagiye sawa nta kuntu usigara amahoro sawa Grey Queen Steve sio mimi bana nta kuntu zinambara z'abagabo babandi pole sana mkumbure murongogwe nagwaye tubandanye ikiganiro jine bakwiciye ikiganiro ariko tuzokibandanya undi musi none ko batwinjiriye we mudira cyane no gufata no ku yo Reba byari bikujya mukobwa mwe mukunda abagabo babana mugana kwine tibisubiremo je kwine je nzomuronde ambwire neza ingene ashobora gutwara umugabo w'abandi kandi we uhaje kandi akwereka amafoto je mari je nta musheri mfise reka ntuneza aba yarampaye amafoto rega kandi bafise baragize tasifi kandi vuba inde naba ujya mu nye Nega jewe nenzi ngo si bya serie rega waruzi si bya serie ya kwine yarasaze no kuri kwimana Kisuwa kwine ntavyorosha urabona umugabo ariko nuruboga shana uruboga reko nawe utange kumfyura amazi oya nareze ndikuvuga mbisa nimwave munyambika wawe ko bari ko barambikana ngo nivyo ngo wawe kandi bafise n'umwana akuze ngo urabona hano bagaze imbere y'idarapo naha hari ryaje vuba gusafitaniye abana babiri nene kwine yifuziye ko umugabo w'abandi turamurondera sindimwo yakubwiye gute kwine yo kwine yamara match abakunzi ba STV ikiganiro cacu twapfuye muga tuzogisubiramo yego no gufata no ku yo thank you Claude asante